Uko unanisikia Neri? Niko nakusikia. Unasikia? Asengo wako Maimuna ni imbwa. Sasa chichi wale watu uko na matako meusi kama jini ya mjini, kama ndo mjini ya mjini, kama mjini ya ule Risharoni kwanza usiku wake uko kama chini ya mapumbu. Umengani musi ya mavya. Arirabura ngumengano musi ya mavya. Guys, musoro winge chichi. Tulikubona chichi musoro winge. Risharoni naragwaye challenge yo kutwereka a pay stub check uhembwa wewe. We nukora turabizi kudakora wewe. Mama wawe afise unyinyi. Inyinyi umengano ni mustaro wa matako. Uku abavyeyi babandi ukaduza abantu ukandukira umuvyeyi wanje ngo nikivume ni nyoko nijya nyinyi ateye inyinyi umengani nuze ni barabara ryo kuja kumanda. Guys, chichi nguyu chichi ndikumana mu following chichi. Kira hamwe abantu bazima abakecuru bazima babuze yo batabwa baja gutabwa mu ahubwo bari yo baba mu Burundi ndakurahiye bari kubura nubaha yambo sasa nakarega Queen tekasho kuvuga gute kasho kuja gutuka abandi bagore kabaye devierge muri 2000 abandi bagore bose ba devierge mu gituba we babutangwe kumudevierge munyu ubu uyo muntu none yozgana nabandi akanu batangwe kudevierge munyu kariya kabwa chichi chunga kadogo gakuri kajya kinani iki kidumba tukicambe dana uyo dumba na yeye nagende gushira proteze mu kanwa yomenye bayasubiza inyuma bayashire ku murongo Rona dumba na we ariko tuzaranga ivyo washira menye umenga ni gisinsiri kinuzenye kingunga iki nacho akiorewi iki kibora kimzima kiko na meno kiko na ngo nikishukwa umugabo muzima. Sasa mimi niko nasema huyu nani sunaona chichi mie huyu nishakwambia historia ya Shaloni mimi je sinamufungishije waramufungishije none waramufungishije kibazo kiri he waramufungishije none waramufungishije yarandonde yarambwira ingora nafise nikamusaidia. Uviriza ndakubwire Neri umufungisha utamufungisha yarakuye ko bamufunga kiriya gihimbi kazi kiwerewere gisa n'umukoyo n'ikopo y'umukoyo kigira imishatsi umenga ninziya z'umusazi imishatsi hagaze umenga ninziya z'umusazi igifu kinukira ngo shaka kuzanga hango gatuka abantu we Sharoni kirobezo cyo muri Amerika cyambere wowe uri kirobezo cyambere cyo muri Amerika kari agakwine karagiye krize kaza kubwira umugoro itwa Mami Beauty amugurane $20 yo kugura igitoro ngo kakora muri Tesla uragakora muri Tesla mu gatuba kanyoko yambwira $20 natwe twayimuha mu Burundi ngo akora muri Tesla ngo ezoka ngo urumva ngo ujya Neri Maimuna ni nyoko Maimuna ni nyoko yafuye arazuka gatatu utazini yari wa muyaya we ngo ashaka kuza mu Burundi kugira mariage ati kwanza tutiye urebwa nake ndatiye urebwa nake urebwa nake mariage yaomba ngurumva ngo je usizaza mu Burundi uzaza mu Burundi niki kudafise impapuro kudafise passport okay nimba mu Burundi bakwaniye genda mu Rwanda genda mu Buganda urazigene mu Buganda haryoshe urazigene mu Rwanda genda mu Rwanda genda mu Buganda nubundi wagafu wavuze kutari mu Burundi chunga kadogo chichi na mapura afise ni stamp papier azozana na food stamp azozana carte de banque barekoresha nka passport none ndakubaze wowe Neri ufise ubwenge wewe ushobora kureka mariage ngo kubera ngo Neri yanutse yambwiye ngo sinze mu Burundi none natwe ari gihugu kandi atacho kuyaguriza chichi yaravuze yuko atigeza tuka president okay sawa wamubujije kuza mu Burundi Neri nagende mu Rwanda niyavuze ko ari umunyarwanda nagende gukorera ubuko mu Rwanda badusumba bavuga ko badusumba ibintu birere byiza nibagenda gukora mu Rwanda cyangwa agende mu Buganda nareke mu Burundi ana kiture kafindondo imbesire vagabo kuyo feneya Jana rababwiye abana mu ikapoti nabwenge babafise
nta mwana yavukiye mu ikapoti ngo agire ubwenge ngo umwana yenzwe nyine nawe bamwenda straight supremacy kagenda straight ntushobora kuvugiza ubwenge umwana udafite birth certificated ntushobora kugira ubwenge n'umwana afite birth certificate ngo je suis parti ngo à l'école uraga parti nga munyo ya nyoko alcool alcool wendwa wirirwa wendwa muri Havana rudi akakwenda ari abakiriya ko bakaguhanahana nk'imikeke yo muri Tanganyika kibarambwiye ngo muri Havana ngo ujya ya parking hajya na muntu umwe atamurira none Havana yaboregwa nkuko ashaka ujya uviriza ujya imboro zamwenze zimeze nk'ibiharage wariye kuvukira umwana ujya kwino ubona hajya nakadundu yabwo kajya kadakadunduye nibaza ko kwari imiruzo yakubitwa Cici ndarabona ama video Cici yambaye ubusa ariko aratamba n'abayerike se muhungu basomana Cici nikasema umviriza we nanuzenye neri bijya nibito ujya n'umukoshi umwana wo mukobwa yenda gakwendwa wamaze kubona umumama yinjiza umugabo agaheza akacaza ku mwana oya nibavuze ko bashaka intambara iyi ntambara nababwiye ko izohera gushika Yezu agaruke mwisi ni intambara izohera Lisharon sasa Lisharon ndakubye Lisharon niyo minwa umengana n'amatako y'ingurube iminwa ya rouge ukamenga baragukubise bomba atomique ijya kubita muri Ukraine ikuma y'inzovu ubwinjiriro ugashira amabere ibere rimwe ripeza nkinuzenye nk'iserke y'umubebe ibere rimwe umenga ni serke y'umubebe Cici uzi yuko Cici tante wa Lisharon yari koratuka first lady wacu kumbe twari kubatia saa umbeya nasikia tante wa Lisharon yitwa Dr Nina uruwavyumva yari mu Burundi CNDD yarashirira yari umusendedefdd uriko uravyumva bamuha gutwara za member za INSP ibintu nyene urabona by'abaganga byo ngaha mu Burundi bikomakomeye hama baramuha gutwara na Prince Reja urabizi utwara Prince Reja uri umuntu akomeye après umugambwe uramwizera umutora kuba ambassadeur w'u Burundi mu Faransa aragenda mu Faransa ashitangura kugira ane gutransporta amadroge kaba bari baronga katsi yuwi ubu rero nyamba yabonye yuko mu nyuma kubera bake bamukura yaragize gafe ivyo bitransporter de drogue baramukura mu ambassadeur aciye atangura rero uno munsi gutangura kuvuga CNDD nabi erega nabwenge bafise batanguye gusohora amasomo yuko urazi ko Lisharon yagwara epilepsy barabimbwiye mu Kinindo yagwara inandara niyo mpamvu ameze kujya hanya yagwara inandara urabona ijya nandara bagita gifafa mu Giswahili epilepsy bayita igifafa urabona igifafa yo kigufashe kigenda n'ama miscle yo mu mutwe rero pare unamona pare ni gifafa kishaga mupiga chini kwera haje gifafa kigukubita hano hose papa yaburi he rero yaguma gwa cyane umutwe nuwa functiona neza ujya niwe mental health ayigwatuka ngo batinganya let me tell you my dear jewe nimba ndumutunganyi let me tell you something Cici the big rich on this world rindiraneli the big rich muri isi naba LGBTQ urukuranyumva wowe wakirofa we ko bagufashe dildo ikagwa mu ishakoshi we Lisharon ijya dildo aende gushezi kumachao umviriza neri ijya sexy yaguye ivuye mu ishakoshi we ariko aragjahe yari umuwi agiye gushira mu nzu wa nuzenye wa decoration bakakibaza igifu kiraho umva Lisharon kuma ya mama yako inalia pa masasi iriya mu 23 ijya nuzenye yiwe kigidido chiwe gisex artificiel cyavuye mu ishakoshi bacaramubaza ngo sex artificiel ngo ni wanje ngo ndayikoresha munyo uragafuta abayinyori pasuke rinjemo y'amatiyo muri regidezo wa muhimbiri kazi wa mukecuru we wangunge we uzofa usutamye uzofa binjiza ibiti munyo punda kuvira muno munsi yimbwa ramu musega mwana haramu mwana kuhambwa mwana kufirwa mwana guheniko ukaniko ngizigendagara wika mukahara umpwa we umukoshi Leo, jana walikuwa nasema nini? Mimi nisikia tu kwa nasema
tate wiwe ukajya kakwine niko kaguma kavuga ngo Mayimuna ngo yarabuze gukecura mbe ndakubaza aho ko vyariri wanyu cyangwa ukavyara abana bari separe n'abapara Chichi papa wose akaja kukubyaza ushasikia mama ari rindira neri jewe ndagushigikiye ako wovyara abana buri umwana akagira se fumuguma ngaho gushikimana ivyo guhezagira urumva ukagira ako wovyara abana ukamengana ama state zo muri Amerika buri umwana wose afise se wiwe urukurumva wofu murindira gushika mani guhezagira ikaguha umwana ngo jewe ngora mbe Queen Dumba uyo Queen yaje kukubesha ngo akora ngo muri Tesla wowe nyene we Dumba wowe muri Canada wowe wibaza ko ujya Neli ujya Queen yokora muri Tesla ujya afise ubwenge okay mugabo nivyo ari abantu bakubwira ngo bakora ngo kuri presidence ngo moje travail au presidence ugasanga ari mu planto na heno mu planto wa ku Tesla ni mu planto muri Tesla nta kibazo ushobora no gukora kuri aeroport ukavuga ati nje ntwari indege nta kibazo Sharon mbenda kubaza ikirofa kiraho ngo ndumupilote na muri mupilote nibaza ko utwara twatudege tubupapuro abana bakinisha kera wowe guhindege y'umuntu itwara abantu wowe kayitwara wewe sha umutindi aroti vyababaye kweri umutindi uno musino yeme wa mugani ngo umutindi aroti vyababaye Sharon aroti vyababaye mama yangu ni nkujya musazarara akarikora rota ngo etaje 10 ngo riko na etaje 10 zawapi umusazi mvuze n'umusazi ararota kwa afise etaje 10 no mundoto kwa tazarota mushenzi ko namata kwa natepeta kama wiya nani zile bawiza muswa Burundi Mungu we ikiwerewere kirawo kikifise inyo cyari cyambaye umuntu muzima wa mbere muri Amerika atambara imuzi ifise grifu menga yambara imuzi z'ibitepe bagenda kuganisha bari babibi ujya Chichi Queen afise imyaka arakuze Queen afise abakobwa no munsi bariko bagiye arakuze abakobwa biriko baratobozwa biriko bararibwa n'abandi kubera iki aza kuza kugira ibintu nk'ibi kuri live araboregwa akibura we Dumba uviriza udumba ngo Queen atwara akora muri Tesla wowe uramubonye muri Tesla yaba ariko muri Tesla rero gusaba mamizi bakamusaba 20 ya gari ujya Sharon akora Uber Eats yindi deliver umusosi agenda akadeliver India nashobora gukora gutwara umuntu atwara ibiryo nk'ibijya binuzenye ujya n'umukarani nicyo kimwe bakarani mu karani 2 karani 3 ndagara ujya bameze ico kimwe na Sharon badeliver India bose babandi urabona abandi babo mu Burundi batwara ibimeza ku ngo ndagara nari Sharon agira zanja nibyo agira nga muri Amerika Chichi wende imbwa bakecuru baraho babiri batagira ivyo bishinze birigwa ku ma live bariko barasaba ama gift wowe muri Amerika uko usaba gift muri TikTok ngo jewe nahaye baby mama umviriza Neri uno musi nuvuge ngo je nahaye ngo baby mama ngo $250 namuhaye $250 nimba namuhaye $250 kugira abatuke cyangwa agira gute ni kubera afise amahera mwe ko mutafise ko mutamuha namwe nimwaza mukamuha je umviriza umuntu wawi wanje wenyene nuwo madini $1 sido utanga ariko no tanga ngo nakupenda sana washasema ngono yangu yafatanye na Chichi kabasubire twafatanye tuzobatuka tuburize banyuko tuburize ngo we wigize bakubesha kiriya kinguge kijya gifurango gisa n'ikifurango cirabura bya bifurangoro badandaza ku mabotike yo mu Bujumbura bya biri bifuranguho bakakubesha Sharon gifurango akakubesha ngo nguza garuka mu Burundi rero tuce tukumesura ndakwereke nako kanyo kadesa kanyo umenga ni ifungo umenga ni za fundo z'abakecuru babikamwe amafaranga mu gitenge tuhimbire kazi ibi birobezo zitrashe iyi misega izi bobi umenga ni za bobi zataye inzira kuri veterinaire guys Chichi ndi kumana umufuro winge Chichi no mugenzi wanje urukuranyumvaga Neri ivyo bintu nibishoboka none mushobora kwirirwa ngaha mutukaba tugahura abantu nguru murapere uragafuta arapuye muri janyo yawe usora imisuzi nguru murapere woza barapere woza na wowe wari Sharon wowe nyoko we kuma mama wako we musundi wa mama wa gashinyo katate yako nyimbu wawe kuna iki kikaberenge kiri Sharon reka Sharon ni kaberenge narakubwiye Sharon nzogutuka
Richard nzo gutuka uko ndakumviriza urabona kujya abayisilamu bafutura bakajya daku nzora ndagufutura nkakujya daku mwezi Ramadhani heze nzo kujya lunch dinner na wana nanuzenye na breakfast hauna ta haya nani story ngoneri yagize gucya aragafa akoyozana inuzenye kwa mbe mutamaji tukagutekana iluwini nde nibarinde urumva akoyozana abana batagira base buri umwana akagira se ukamenga muze Paul uwo akagore kazima we ibaze byaramuhereye gushikanaho agenda kujyamana n'umupede na baby mama ari muchamba namuona hapa ari muchamba baby mama akini baby mama amushindi kitu erega inzigo yose kijya gisabuni Richard niko cyagiye kudraga Ibreeze kikakimutagiga mu ndirimbo kikamutaginga Ibreeze naye yakitaka benda kuba yamutagiga mu ndirimbo ngo sali momek ibaze wowe sho guhamagara momeke ugahamagara momeke umugabo wundi wamuhimbika wafuye uzofu utarongowe ntibibaho Sara, ikindi naco ziko Richard Dumba yamufashije kumupromotinga afudumba mu misi ya mbere avuga ngo je ndi umurundi wahe gaswera nyoko uri umurundi wahe wewe Albert Samsotoka naco bafise mo muraba mayibobo baramayibo barababwiye ejo ujya mugore yaduze arababwira ati umviriza mwebwe ni mukora abantu ba mbere bakora nga bababwiye gute genda musubireyo wewe umviriza naho je umviriza ndakubwire we Richard ni gikifura nguwo na kajya ka Queen kahera kagikuri narakubwiye Queen nzoshira umwembe hariya wa 3 metre uze wuzamure nce mbona kuri umugore muzima Kini ariko cici tuvugisha ukuri erega ujya Queen ni gitaracyoshe oya yo gute wowe kwanza wujya gute ufisa akadaka kahagaze nk'ifuri kandi rero cici hari abanyarwanda bambwiye yuko ujya Queen yari yaragerageje kwipromotinga mu banyarwanda yari yaragerageje aba badumba bose nibo bamuha platform abadumba bose nibo bamuha platform akagenda akagira hari ibintu by'uburofa na dumba ariko arigirisha ko kwera dumba nawe nyene namugora afise nituzi vyiwiwe nituzi ko ari umugeyi nituzi ko ari ikigara tuyobeye vyiwiwe urumva dumba nashukwa urukuranyuva akagenda haje bakamupromotinga basi dumba karaba ko b'abanyarwanda basi bo mukunda wapi swata vutu ama mukazanga mukavuga abandi ngo abandi bishora Jane of Mambona umugore yicari wabo hako mbona no umugore yendwa yakagwendaguriza ukamenga ninuzenye ni bisi cici dumba ntashukwa barabibwiye oya dumba nashuka nuzi ko nanuzenye na Brian yaramushize mu cyumba bajyamane bica biranga shukwa dumba afise ikibazo azote umuronderera imiti y'ikirundi urabizi ko imiti y'ikirundi ihari oya najamye nagende afata inuzenye isekuro ayicare mu isekuro umunsi wose nijoro ryose yicare mu isekuro azobyuka imburi hagati sasa ngine tatizo dumba afise akazizi gato erega kijya kirofa dive mburabuka wa mwana dive agwaye sida dive wundi yajya amahera yabanderega naco nyene yaragututse naco nyene badututse bari kumwe ujya wowe naramubwiye dive sinda ujya sidatike ujya mwana yavutse agwaye sida mumbabarira abantu bagwaye sida sindiko ndabatuka mugabo reka nuko uyunguye mumbabarire vraiment abantu bagwaye sida n'abantu nkunda kandi ariyo n'abantu bo muri famille wanje vraiment bayigwaye vraiment kandi tubanye neza bageze neza kuri sindiko ndabakeneye urumva mugabo je ndiko ndabwira ujya dive niwe ndiko ndabwira wowe uzanga dive ukazokanuka ngo je nahizi ngo numugabo ngo numutiganye jewe najamanye na so wawe wowe yakuvye ukavuka ugwa ijya sida unamuriza kawaida ndakubajije jewe naje kujama na so wawe nkaguha ijya sida wavukanye kuyifisemo 22 ans uyikifise sasa hapa Mareshara anakuwa ni bosi hapa Burundi. Anakuwa
nani unamjua bibi ya nani ya Mwene Savonoro ule mzungu. Anakuwa mtoto mzuri sana, napendanaka sana. Yani nilikuwa natufuatilia, nampendaka sana. Ndio nilimuita Maresha juu yeye akwa kina madaya show, akwa kibitu ya kujivuna, ni mtu wa ku ule Mwenye Savonoro. Anakuwa mtoto mzuri sana, bakozi baramukunda, abantu bose baramukunda. Yani ndo sasa watu hapa Bujumbura bariona tuko rafiki washanza sema ndo sasa zinakuwa sabifu. Bifu inakuwa mingi sasa, wanakusikilia buivu sasa. Ndo unasikia bareba wazima wanaenda ongea ngoba muri hamahera ngo ntabavuge. Misha sema wewe genda wagura matako yawe hariya urekane natwe. None gende babahayo mahera none. Ninda nakunda mahera muri kigisagara. Sibaende batuache. Misha mwambia wewe genda, kuna na watu wanamwambia ngo nguri Mareshare wande, lakini chichi vini kukuita kama uko general wa rezo sosio. Ndakuwa na fa vibaya wa TikTok. Kama hivi mimi ndo guvernero wa TikTok. Wewe uko sawa wewe uko guvernero wa TikTok. Sasa ni maka grade, ni maka dekre, ni makiki, ni kubera mbona yuko uri guvernero wa TikTok. Kandi ubu abantu bambwiye yuko kuri TikTok ata muntu akijogora kubera wewe washitse. Nibishoboka na numwe akoma ni umviriza nakazi yakamene gakoma. Ndo mara mimi nasema hivi, uyu ni Mareshare kubera uyu afise umutima abantu bose, afise abakozi atwara, nta mukozi amubwira nabi, afise G class kuva ayimaranye imyaka ingahe. G class n'amahera igugwa Barbus igugwa mahera menshi. Afu weye uko aujua tayenda kuuza zile bike za sex za kutoa mafuzi, uri kugenda uvuga ngo umugwiza tunga wa wapi na uko na gari zinaweza nasema ngo praka ngo ushasiya magari zaidi. Iyo gari na izo gari ndazeruka muri Gito ribuka ya filme ya Gito. Imitukigira gute nebe. Unasikia chichi. Ngo praka. Chichi, sikia nikwambie sasa chichi mimi habari yangu. Chichi ushakuwa ndugu yangu. Chichi mimi nilipambana. Hii entertainment chichi mimi nilipambana. Unasikia? Sasa mu 2021, sio na 2019. Mimi niliwahi kuwa na restaurant hapa kunani kungani. Gasenyi voilà. Sasa abari bote bawuzi bari kwa ku restaurant yangu cyo bakwatumikia bujahiti hapa Gasenyi. Barakuya ku restaurant yangu banakura, sinabaca n'amafaranga. Unasikia? Bujahiti ilikuwa ile Titi Love ile bibi anani girlfriend wa Chimamanda. Wa ndani sasa. Unasikia? Sasa ule mama ule wapele ku YouTube, mimi simsemaki hata jina. Ule mama ku YouTube akatika jifanya kamera patrone kwa Titi. Titi akamwambia hivi, dada yangu, huyu ni mume wangu, hawezi kukuya, unataka jifanya kama uwe ndo mama wa kambo wa nyumba. Mimi lazima mimi nikonesha kama niko mama. Akamblokea, wakamfukuza. Je, kwa nasema ngwenu mwa mategeko ngande. Unasikia? Sasa wakamtoa, ndo akaanza dili na wa diaspora. Wa diaspora ni dili nao, mimi tulikuwa wa ndugu. Unajua kanambia twatanga uyu mugambi wa TV online mugabo badukubise kunoki bayitwaye. Nikawambia pole sana, lakini sikia kama bari kubara ukiwa ku restaurant yangu wanakura, siwapatia hata resi. Unasikia? Sasa mu 2021 mimi nikakuwa mimi nilikuwa ni mtu wa kufanya nini, wa kupendana wazungu. Nikafanya nini, nikapendana na ambassador wa Union Europeenne mu 2021. Sasa ule mama akaanza kuningiria eti ngo wangu jamu ngo mutama ngo niyo shobora ngo kugutweruka nguramwiyitirira, mpaka wakafa madiri zao ili wamufikishe kama akundana nk'umusazi nk'ubu jewe nawe. Barasema baya n'abasazi reka na ujya chichi n'umusazi tunajua mapari zinakambiyo. Sasa mimi nikasema abantu mugenda muvuga ibintu mukabitwara no ku bantu bakorana n'ujya mukope wanje mubihagarike, kubera umunsi nabivuze nzogirane nzobibombe kandi nzobinjirira. Sasa
bariko barigamba bari kumwe n'umuntu batazi yuko uyo muntu aza kuma amabari yose amabari yose doniko bacamo mu 2020 biraba trend iraba show ikakuwa beze bumva bamaramaye baca baritura ubutegetsi ngo nabatutse bagira indero byo bakasema okay muri tubutungane reka twese tugirene tuje mu butungane hama turabe ubusumbu wundi ndo tukaenda turafika mu butungane basanga nabone bantutse ngo mutukazi ngo nibo mukingo nibonge matfateye ngo ndumufumukazi ngo va mu kumutso bitubingi ndabatsinda barirudia abakurudia bumvise je imbere yandika ngo nari nate yasohotse ngo kumvuza amagara yahe sasa tatizo baragenda muri parke biranka hivi sasa waliona na nyota yangu inabakinanga nerinate na hivyo wanabakiwa wanasema ivyo bashatse juzi anasema ngo neri ngo twapfuye kubera ngo jewe ngo namuhanuye ngo avyare cici mimi nikitaka kuzala si Mungu ndanapanaka watoto sasa ndakubaze uzale uterekee kwenu erega abantu bose nibasangiye mind abantu bafite mind kuvyara bagize mariage bakaja mu rugo ari nabandi bafite mind bakavyara nk'uhijya kilisha nyoko gifuranguo yavyari iwabo kandi avyara ku mugabo w'umupede w'umubyo mugabo nawe nyina gwaye nibimeme urumva mbe foto sinayiguhaye umugabo mugabo afise imashini z'ubududu mu maguru kandi amatwi asubira ngo yijya kabutura yari Sharon akamushira mu mundri nukuri ngo byari bya Sharon bijya bikomple y'igitenge n'ikabutura ngo acamushira ku mundri ushaona wi muzima chichi chichi gombu rurangure wacha kwa bandugu chichi ushaona wana mzima anaambia bibi ashakamata nyumba jori mupiga mimba na mimba ashasema si wanje mwisho na diskite na umugabo wa Sharon agwaye imibembe umugabo wa Sharon afu sasa unasikia wana mzima namwambia ngo nunaira ko desert dimate niko nawakwambia bale bangine ba YouTube nunaira ko desert dimate urasohoka afu ibi muzima namwambia ngo soka ngo wakagabo we mviraho agacafata impuzu agacazishira mu gashakosha agacamwirukana ngo cyo sizere dimate umvireho umugabo agacagenda ushasikia akirukana mwijoro afu sasa ndo kuna nambia leo ngo neri yarabuze umugabo ngo ningumba lakini chichi tuongeshe ukweli nibaje tunaona kesho mutaki kuvamia nitachambana juu mimi sipendaki mtu wa kuvamia watu mimi napenda ndio ngisi niko sasa ure Sharo anakuyaka na kamatana wale ba enemy bangu banafama interview wananiongelea unasikia ni kwa jua ana platform hakuna mwanamjua uko unanisikia na kile kisabuni hata mandugu yake wote umengabaciye kumva z'abasazi umengabenzwe n'imva z'abasazi mwijoro oya nibaciye kumva z'abasazi nibaciye nakubwiye ati umvirizane rinati nubundi abigusubiyemo nuzosubire kuvuga ngo bamuvye muvaje abasazi nyina wiwe bamufashe ku nguvu ku musingi bakoresha kapoti kiratabuka sperme zikubita cobo zivyara Sharon that's why ubona adakwije mu mutwe genda mubaze ati date de naissance utabeshi yo bakubwiye ni ya hehe birth certificate yanje niyo kuri Prince Reja nayagira nimba yigira naho azogenda gukoresha mama we yakoresheje y'ubusuma nawe chichi una exagere none nkakijya ahubwo dahereje nibaza ko nujya mu vyatarumvye kuko arondestandira kugira ikingumbwa cicana nk'ikijyanye kimeze nk'ikijyanye kijya kikirofa kikiwerewere cy'amavyi gisa n'umuvyindi wo mu gatondo sasa ile sura yake niambie sasa kumaza ko bizi kwakari ikintu gisa n'umuvyindi wo mu gatondo umenga ni Michele bya Michele byo ku mapine wabona Michele za pine ari kintu bacapa cha Michele umenga ni ki Michele sasa Arvine naye iko nafanya nini huyu nasi ndo mara ya mwingine kama wengine adekera
ndekera umwana nawe ndekera umwana Alvin ndekera umwana Alvin ishakuwa maraya sana, unakuwa ndekera maraya umuhungu sana. wanje ndekera umuhungu wanje ndekera Huyo nena masahani tuvire masahani nawe genda hariya agende kuwe na Chichi ayo masahani wasanga ari Sharon kuko sometimes arinduza imbeba arahinduka imbeba agahinduka imbeba usanga ari Sharon va mu masahani yo kwa Neri wa Kirozi we uzofu uhangaye uzofu uhagaze ugisusu kiri hejuru umutwe uri hasi wa muhimbirikazi wa muhengekeko wa mujyando ko wa mufyondo wa nyoko Chichi nambi muri USA nta mamezo y'amasije esthétique ahari canke Donald Trump azikuye. Neri genda jewe umviriza ibintu byose birahari muri Amerika n'abantu barungika ngo impuzu zikava muri Afrika ngo zize muri Amerika sindabatahura muri Amerika we have everything dufise ibintu byose turabifise Lisharoni just nzi ko aja muri Vyayura yacagiye aja muri Afrika niyo yagize shopping kandi muri Vyayura zazinzo muri Kombo pana zazinzo mu Kamenge yagiye ari mu soko yo mu Kinama kuko muri Kamenge hariho ama shopping meza muri Kamenge baragurisha ibintu vyiza urukura nyumva kuko yagiye muri soko yo mu Kinama niyo wagira zazinzo shopping umva we yo mugabo reka ndakubwira reka nogira itahe nyijyanye nk'umwana w'igitepe urabona umwana w'igitepe kera warakina kera mukina mugaca mufata umwana mukamucira mu gitepe mukabungabunga umwana mugashonotsa umwana urabera Sharon ariyo foto y'uwafise umenga inda umenga ari igisusu ico igisusu mugaciye baratuka ukuranyo jewe ejo igihe avuga gusa ko agwaye intandara naciye vuga that's why agwaye intandara afise senka basi birakwiye nabindi ko yavuze ko agwaye intandara naciye mvuga ati numusazi ega burya turatuvuga n'umuntu kuri kwa Legend ujya na Legend niyo mwemera muri aya masaha ari Sharon ahageze kwa Legend nibo mwakira ahageze ni Sharon kwa Legend ntibashobora kumwakira rakici kwa Legend bakira bose nawe oya ni Sharon ubusazi bwe w'amadegra aho ahageze ntibashobora kumwakira yakici Sharon lakini Sharon mimi naweze kama re matako yake na kwa kama servo yake sibiko bamoya sununa kama bure miguu wake huko hivi kama bure mwanani uramaze kunyama bumisure ari ubuntu zenye bwari kuri Novotel kera nimba babwita gute bumeze nk'intu zenye babwita nimba ari umisure bufise umenye ni inkoko mugabo burebure mukajorite ujya na kanjenje uramubona kanjenje aramuruta ubwiza amwe urabona ari Sharon nofuma mbona kanjenje amwe urabona ari Sharon nofuma mbona kanjenje nofuma mbona kanjenje ndakurahiye garçon manqué irakiri chichi chichasha kuache wo ushari none ndakubaze ganeri nati kwanza mariage kaomba aje ngo mariage ngo jewe sinzofa ngo ngo Mayimuna ngo yambujije ngo kuja Mayimuna yagaze nka kuri Lac Tanganyika arakurindiriye ni wazazo kumira apana chichasha nambia ashasema tu mariage ure ngo Mayimuna pana mwa fake money ku artiste alipana mwa fake money ku artiste ngo bamukunde Queen ndiko ndavuga Queen ure maraya muzima na matako na tepeta kama uya nani ya batate yetu bareba batate benye baoni bareba batate bauvira ule nikwambiaga ule ni malaya kuma mkononi sasa Queen anarewa mpaka majina mtu hapana ana maji hata maji anarewa mpaka naingia munani mumwezi anatoa manani madamu ure ahubwo uja Queen yoja kujamana na Dumba kuko uja batangiye kumwenda ubwa mbere yoja kujamana na Dumba akabona ko imboro Dumba ndo wakwake ndo namutosha Dumba reka rero Dumba tumuti aje kujamana na Queen aje kujamana na Queen kubera umva ari mara ya kera izo cumutuma zigia mbobo zose zamwinjiyemo kuri Dumba acatangura gushukwa kubuga DJ Brian adusure kandi kugutwenga chichi bai minaenda
Uko nakunywa Vemuse. Leli aje uzobora ijuru kweli jera barajuru tuzobora reka twisazure mu isi kuko najuru tuzobora. Mwambie bibi yako. Mwambie bibi yako nilikuwa nakunywa Vemuso. Hapana Vemuse. Afuti Amanda naye iko wapi? Chimamanda yaragiye yaricaye. Chimamanda yaricaye igihe yumvise ya ndirimbo yiwe twasohoye yaciye yicara. Nitakwambia kama nataka kwenda gari ya familia yako ni wewe hata nani basi niende niwaangalie na wewe hata kave muso. Wewe sijari ngo bamalize mwezi Ramadhani usenda kubanga. Ndaenda waangalia wewe bebe ve muso. Naona chichi niko nataka mwai mwezi Ramadhani niangalie kama naweza nikaandaa nataka dine ka kufuturu na wa fans nipate lakini ndapana ma invitation uangalie na uko na kitchen party uko na kama ni vitu gani kitchen party kwamo ile siku yangu ya Lerina te ya mwezi wa 4 after Ramadhani lakini niko nataka niangalie kama naweza nikafurahisha wa fans wangu niwapatie ma invitation niwaandalie nani futari wakuje nitafute fasi nilipe kila kitu wakuje wakule wakanywe afu tuka enjoy kama wengine si ndio wafuru ni jambo la kheri kupatia familia yako basi kama tutaona mbinguni jua hivyo mimi na hakuna mbinguni tutaona mama wangu nakwambia mkubwa tuwezi tukaona uambie bibi yako eti ne inazo ni juru ndani na jewe kwa jina la Yesu kwa jina la hatuwezi wana mbinguni mimi nakwambia shetani atuangalia hapa ndani toka wewe na imbo ni mununganisha Sharon nga zina rya Yesu siwe mugabo nundi muzungaringa Sharon ile sura yake Mungu wangu wewe Sharon tate wake majuzi ilikuwa na chamba premier dame mimi naanza kutwita kumuingilia tante wake anasikia haya wezini jibu jua ndo watu wanazana pia uyo oni tante walishalo nikasema Mungu wangu we mtume Muhammad sasa kwa zile live mimi nasema sasa hapa ku Twitter nakutana na tante walishalo ku TikTok nakutana na Lishalo. Sasa Mungu wangu wewe nikimbilia wapi? Ukirudia kuna kutana mzimu wa Queen. Ukirudia kuna kutana Chimamanda na ile kinywa na mapua ifungure. Mungu wangu wewe tutapita wapi? Chini ya usiku. Tunasema bebe kile utazi kuandika jina yawe. Embesile ketiye. Ngo baraciye kuisha ngo barize Queen wowe waronka umwanya wo kuja kwishure gute ko wagenda mu bumara ijoro ryose ukagenda wendwaguriga mu gatondo ngo yize kuri Ecole Belge mugabo Ecole Belge yaragoye ibifa byose bifagundu byose ngo nize kuri Ecole Belge mu international chichunga kajogo chichi na weye Ecole Belge ya wapi chichi na izi Ecole Belge baziza kuzibeshera bo na Notre Dame nayo yari Ecole Belge ya kera so tutashaka kuvuze Notre Dame cyangwa Saint Michel ko navyo Saint Michel ari international Ecole Belge nayo yari Notre Dame ya kera mu bantu ba hasi niwawe yakwine nk'aba nk'umuntu waje gukora nk'ubuyaya waje nk'umuyaya mu Ngagara uza gukora nk'umuyaya amashure wayigiye ari abantu navuze kijya gifaransa y'ijangre uvuga twese turafise amado nk'ubunye je nuvuga indimi indwi zo mu Bugande urumva mbwiye ngo nize mu Buganda sinize mu Bugande urumva ndavuga igikuyu cyo muri Kenya nize muri Kenya sinize muri Kenya urumva rero na Queen nawe nyine ameze kujya ngo Ecole turagafuta ize muri Ecole Belge gatuwa kanyoko mushino wa mama yako umbu wa musega mwana kuhamba mwana kula unalota hata mashetani majini ziko zinacheza ndombolo tu lakini chichi mimi naenda sishaka kumura mwambie yako nampenda sana namwambia yana kupenda aongeze virungo juu tupate rangi ya mzuri aonekane kama iko light asifanye kama ile kopo na sengija kopo yo mukoyo achana na ure matako ya nani ya kowe pare makowe zishahara zishafanini turavuga na channel wataongea abantu mu following chichi
tubandanye umbea. Ndafise umbea nshaka ko tuvugana. Murabizi ko turaheze twebwera ivi zacu zora zihera mwijoro cyane. Nshaka yuko Chichi, mugabo Chichi sino mwicinga Chichi vraiment. Chichi ni the professional one. Gutukana Chichi ni the professional one. Murabizi jewe nyene mana. Chichi is the professional one. Mumufollowing Chichi ndi kumana hama murababwiye yuko tuzohora tubaha ama live jewe na Chichi hama ikintu gihari nuko ikintu gihari nuko shaka ko tuza kuvugana. Ndafise urundi rusaku, ndafise urusaku rwa ba Kent-B, ndafise urusaku rwa Ami Pro, ndafise urusaku rwa B-Face, undi muntu mfise urusaku ninde apana Dramati nambwiye yuko ntakeneye kwangora hama ibindi navyo MC Machad Davisi reka ivyo ngaho reka mwumvirize karo karirimbo gatoya hama cyangwa ugenda babwire urusaku rwa Ami Pro sinabwira urusaku rwa namona ndagerageza ku explaininga gatoya zitongera kandi tugaruka ku rusaku Mamadou twabiheje murabizi cengaruka kandi tugire ku rusaku rwa Sat-B Kent-B hamwe na management yiwe ego Mamadou oya mu vya Mamadou vyahe